Nshuti zanje ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu abane namwe mwese aho muri hose. We muvugana hano ni Françoise Habonayo. Ndongeye gukengurukira Imana data wa twese kuko nyongeye kongera kuza imbere yanyu kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Aho duherukanira twaganiriye ku ijambo ryitwa kwizera. Nizera ko byabagiriye ikimazi. Kandi icyo mba nifuza nuko Kristo Yesu yodufasha twese tukabandanya dutera tuja imbere twunguka mu kumenya Imana. Yesu nashimwe. Uyu munsi rero nje kuganira kandi ku ijambo ryo kwizera, ariko ubu tuganira ku ijambo ryitwa kwizera Yesu. Iyo turavye mu madini ariho mu isi, ikintu kidutandukanya nabo ni iryo zina rya Yesu. Bose baravuga bati barizera Imana, ariko Yesu niwe batemera. Kenshi uwo niwe adutandukanya n'amadini menshi. Rero ushobora kwiyumvira ngo Yesu uramuzi, ariko mu by'ukuri turamuzi ariko tumuzi agace. Kandi nibyo ngoma ndababwire, ni nanje nagace kandi gatoya ko Kristo Yesu yanyigishije akantahuza nkamenya. Rero ico nje kuvugana rero namwe, nje kuvugana kubw'uwo Yesu. Yesu ninde? Ushaka kumbarira uti Yesu ndamuzi. Yesu ni umwana w'Imana. Kuri wowe wizera ukemera ko Yesu ari umwana w'Imana, ibyo ni kimwe. Mugabo ibindi navyo muvuga ko ibingana gute? Uyu munsi rero nje kuganira namwe nshishije ku ntahe numvise byashikiye umukozi w'Imana umwe. Umukozi w'Imana rero ingene byamugendekeye nguko. Yagiye kuri YouTube, kujya nyene abantu bagenda kuri YouTube bakaraba inyigisho zitandukanye, acahurirayo rero n'umukozi w'Imana, niko novuga, canke ngira ngo yahavuye abo umukozi wa shetani sinzi. Hanyuma rero uwo muntu w'Imana yavuga Imana, arabigisha, hanyuma bigishije inyigisho yabigishije barazumva, bumva ko ari iz'ukuri, barazikunda. Ariko aja kugira ikibazo, ashika ahantu agira iyerekwa, abona ikiyoka kininiya cane, kinini gose kitagira intango n'iherezo. Kandi mu bwaguke ico kiyoka ngo cangana n'igiti c'inganzamarumbo, giti kininiya cane, atanuwoshobora ata muntu n'umwe yoshaka kuyica iyo nzoka. Hanyuma ngo abona rero iyo nzoka iraho, ntabona aho ihereza, ntabona n'aho ivana. Ngo kandi ngo abona we ngo n'umuryango wose ngo bari bazungurutse iyo nzoka, yabipnotije badashobora kuhava. Ngo kandi bakagira ubwoba kuko babona nta muntu n'umwe yoshobora kuyica. Rero izo nzozi zimutera ubwoba cane, ariko arasenga Imana nayo murazi ko yishurira ku gihe, ntihagira ico imubarira. Hanyuma rero ngo barabandanyana n'uwo muntu, ngo kandi yari umuntu ngo avuga nyene, akavuga ijambo ry'Imana, ngo kandi abantu benshi cane baramukurikira, kandi n'uyu munsi hariho abakiriko baramukurikira. Ariko rero wewe ashima Imana, avuga ingene Imana yamukuyeyo. Rero ariko aravuga, yatubwiye ati uyu muntu yabigisha afashe ijambo ry'Imana Bibiliya, ati ariko kandi agakoresha ubwenge bwinshi cane, ati kuko yasobanura bimwe ukumva ni iby'ukuri, ati nico catumye bamukurikira, bumva nyene yuko ari iby'ukuri. Umuntu ngo yababwiye ati iyi Bibiliya ni igitabo cabaye igitabo batradwije, bagisobanuye mu ndimi, ati kandi murazi neza yuko usobanuye ikintu ntukivuga neza ijambo kurindi. Ngo hari igihe usanga wakuyemo amajambo, hari igihe usanga wongeyemo ayandi, ibyo nabyo namwe murumva ko ari iby'ukuri. Hanyuma rero avuga ati aho hose ariko aravuga gutyo, ni ukuvuga ko yariko arabakuramwo kwizera ijambo ry'Imana. Yariko arababwira ati ibi byo musoma byose ntimwemere ko ari iby'ukuri, ni amafuti gusa. Urumva ko yari abashoboye. Hama rero ngo barabandanyana nawe ngo gushika naho ababwira ati ngo Yesu Kristo
ngo igihe ciwe co kuza ngaha mw'isi ngo c'akazi kiwe yabwirizwa gukora ngo yaragikoze ngo gushika ca gihe yapfa ku musaraba ngo hanyuma caraduga mw'ijuru. Ariko ngo amaze kuduga rero ngo abantu bo mw'isi ngo bashishikaye gukora ibyaha byinshi, ngo barahindura ijambo ry'Imana, ngo baragira ante, ngo niho rero ngo wewe yaciye atumwa nk'uwuje kwerekana amakosa no gusubiza ibintu mu buryo. Urumva ko yari yamaze kwicira inzira bamumenye uwo ari we, ngo baca baramukunda, noneho bamenya ati emwe aha rero turi à la source, ataha rero nta ijambo ry'Imana nta wundi muntu ariturusha. Urumva ngo baramukurikira kandi babinezererewe kandi bamukunze. Bene data, ngo hageze igihe rero aca babwira ati kuva ayo mashengero muri mwo rero bajya abapasiteri bose n'abasuma, bajya abapasiteri bose n'abanyoni n'ibijuju nta na kimwe bazi Yesu Kristo. Erega ba bantu bamukurikira ngo baca bava mu masengero. Wewe rero adushinga intavuga ati icyo byakoze wewe ntiyavuye mu isengero, kandi yari umukozi w'Imana, kandi n'abana biwe bose nta n'umwe yavuye mu ishengero, ariko ngo bashishikara kuguma mu ishengero, bagashishikara kwigisha ijambo ry'Imana, ariko muri bo bafise iyindi nzira bahafashe. Muranyumva neza, ndagomba aho hantu tuhafate. Ngo bigisha ijambo ry'Imana, bagasoma ivyanditse nk'uko bahora babigira, ariko muri bo baramaze kubivamwo, basigaye bumviriza inyigisho za wa wundi kandi arizo bizera. Hama rero ngo arashishikara atubwira ati hageze igihe ngo uwo muntu arababwira yuko ngo Imana ngo yari ifise abana babiri, ngo umwana umwe rero ngo yari Yesu, ngo ugira kabiri rero ngo yari we, ngo none rero wewe niwe yatumwe. Urumva rero baca bamwemera nkaho ari umuntu yavuye ku Mana, yatumwe n'Imana. Bene data bakunzi, tugeze mu gihe kibi cyane, dukwiye kwiyubara tukaba maso. Satani ico agomba kudukura muri Yesu, aho hose ariko arabarondera uburyo bwo kumva yuko Yesu bomurekura, bakamya ko igihe ciwe caheze, ikibanza ca Yesu mbese bakagifuta, bakavuga ati Yesu byaraheze. Imana dubabarire cyane. Ngo yageze naho abasomera wa murongo wo mu byakozwe n'intumwa igice ca 12 ku murongo wa reka ndaharabe. Ibyakozwe n'intumwa igice ca 4 ku murongo w'12 rimwe rivuga ngo ko atarindi zina ngo ryahawe abantu munsi y'ijuru dukwiye gukirizwamwo. Afata rero aho hantu abavuga ngo nta rindi zina rihari ryahawe abantu, ngo nta rindi. Nukuvuga yuko ngo izina rya Yesu si ryo, kuko ngo Imana yaravye ko atarindi. Uranyumva? Ariko aho hose uburiganya bwa Satani yabibagiza gusoma uriya murongo wo haruguru uvuga ngo reka turasome gatoya, naho turiko turiruka n'amasaha, reka tugende neza. Ibyakozwe n'intumwa 4 hariya ku murongo, tuhereye hariya ku murongo w'8 aravuga ngo nuko Petero yuzuye mpwemu yera arababarira ati yemwe bashinga ntahe b'abantu n'abakuru, uyu munsi ko ducunaguzwa ibyo twagiriye neza umuntu yanyogomba kandi n'icamukijije, nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti uwo mwebwe mwabambye, Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho hatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Aha ni mwumva ko ari mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ku murongo wo hepfo hacavuga ngo ku murongo w'11 ngo uwo ni we buye mwebwe abubatsi mwagaye kandi ryahindutse irigumye imfuruka. Ku murongo w'12 kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Uyu murongo uravuga ngo nta wundi agakiza kabonerwamwo, ni nkuko bavuga ati nta wundi atari iryo zina rya Kristo Yesu. Kuko iryo zina bari barivuze aha haruguru ati ni mu izina rya Yesu umuntu yakize. Hepfo bati kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo. Ariko uwo muntu rero yabigishije arababwira ngo nta zina rihari, ngo nta zina ririho munsi y'ijuru
ngo nta zina, ngo Imana ngo ntimubona, ngo Imana yavuze ko atarindi zina, ngo nta rindi rihari, ngo ntaririho, ngo ntaririho, ariko ni izina rya Yesu bene data. Rero ngo baragenda, uwo muntu arabacunaguza, arabazimiza bikomeye. Rero ngo bamwe nababwiye ko bamwe baciye bava mu masengero, wewe akagumamwo. Rero ngo Imana imaze kumuhishurira ya nzoka, naho nyene ngo ntiyasobanukiwe ibyo ari byo, bashishikara kujana nabo, agashishikara kuguma mu isengero, akigisha mu isengero, mugabo mu rundi ruhande akaba afise ibyizerwa bindi. Imana dutabare cane. Hageze igihe rero Imana yongera kumwiyereka, ngo yongera kurota izindi nzozi, nazo nyene ntiyasobanukiwe izo arizo, ngo abona ariko araca ahantu nko mu kinogo, sinzi ko nokivuga ngo ni mu kinogo, novuga muri tinere, sinzi ngene noyivuga mu Kirundi, mugabo hari ahantu nko mu mwobo muniniya cane, basi nova nk'ibarabara rica mu kuzimu, rigenda riramanuka cane, rikamanuka rigenda riragira amazigzage rimanuka. Ngo abona rero ngo aciye aho hantu, aragenda ashikira hari yepfo. Ngo ashitse hari yepfo rero ngo acaserukira ngo kuri portaye nininya. Ngo iyo portaye ngo yinjiye indani, ngo abona ni nko mu isengero, ngo harimo abantu benshi cane. Ngo abo bantu kandi ngo bari bambaye impuzu zera. Hama ngo nawe yinjiye, ngo abantu bose baca barahindukira baramuraba. Kandi ngo bari kuri iyo portaye, abari aho ku muryango bacungeye umuryango, ngo bamubonye, ngo baciye bavuga ngo yo, ngo mbega ngo nawe we ngo jino. Rero ngo bamubariye gutyo, ngo ntiyamenye igituma bamubwiye gutyo, ngo atangura kwibaza kubera iki bambaje ngo na jewe njino, ngo kubera iki none abajino baba bameze gute. Atangura kwiyumvira mu mutima ati ngira ngo hariho uniforme baba bambaye, jewe ntayo nambaye. Agira ibibazo byinshi, ariko bamubaza ati mbega nawe we ujino. Hama rero ngo abonye abo bantu bambaye impuzu zera, ngo yinjiyemwo, yabona ngo bicaye nko mu rusengero bicaye, ngo abona bose barahindukiye baramuravye. Bamuravye nawe kubera iyo nzira yaciyemwo, urumva yagiye aramandagara agira gute, impuzu zasa n'izamucafukiriyeko, zasa n'izamutabukiyeko, urumva bose bamuraba. Hanyuma rero ngo nawe wararaba kwicara muri abo bantu, ngo ntiyicara, aca abandanya nk'uca muri ranje, aca asohokera mu muryango w'inyuma w'aho hantu bari bari. Hama rero ngo ariko ngo yumva umuntu yariko arigisha, urumva ko batsa nk'abari mu rusengero, ngo yumva umuntu ariko arigisha, ngo avuga ibintu nk'ibintu vya siyansi atari ijambo ry'Imana, ngo kandi by'ubwenge bwo hejuru, ngo adasobanukirwa ibyo ari byo, ngo aca yumva ariko ko atari amajambo y'Imana. Rero niho ngo yaciye avuga ati none aha hantu mu kuhamanuka nahamandagaye, none mu kuhaduga ho ndabigenza gute ko ata esikariye iriho yo kundugana. Bene data ngo ibyo byabaye inzozi, abimaramwo iminsi, akaguma asenga, Mana nsobanura ibi bintu, Mana nsobanura ibi bintu, ngo ariko ntiyaronka ingene bisobanurwa. Niho rero ikindi gihe ngo aca yongera arota abona bari mu modoka, ngo we n'umuryango wiwe wose, ngo hanyuma ngo kandi harimwo n'umushoferi, ngo abona ngo bari mu nzira, ngo hanyuma ngo barahusha inzira, ngo baca mu vyatsi ku musozi, ngo ku nkengera y'umusozi ahantu hatagira ibarabara. Ngo ya modoka igaca ku nkengera y'umusozi, ikagomba gukorokera hepfo mu mwonga, ariko wa mushoferi ngo akayitwara nyene bimugoye, maze ya modoka igomba gukoroka, bose ngo baca baravuza induru. Urane igihe umuntu ari mu gihe c'ingorane, umuntu wese arafise ukuntu atabaza, bamwe bavuga ngo mama we, abandi bati Yesu. Rero nabo ngo batabaje bavuga ngo Yesu, kandi mwumve neza yuko bari baramuhevye kera, bari baramuhevye kuko bamenye ko igihe ciwe cahevye ataca gikora, bari baramuhevye. Hanyuma ngo wa mushoferi rero bamaze kuba ngo Yesu dutabare, ngo aca
ashobora kuroderesa ya modoka irabasubiza mu ibarabara. Yesu nahabwa icubahiro. Ngo nyamushoferi ngo aca arababarira, ngo arahindukira bose ngo muri bus ngo muri iyo modoka ngo aca arababwira ngo yemwe mwabantu mwe ngo muragize Imana, ngo ahandi ho ngo uwo Yesu ngo mwari mugiye kuja mu rubanza rwiwe. Naho nyene uyu mumama ntiyasobanukiwe ibyo ari byo, ntiyumve igituma uwo muntu amubariye gutyo. Ngo izo nzozi zose akagenda azegeranya avuga ati none Mana nsobanura ibi bintu, ariko igihe c'Imana cyo kumusobanurira gishishikara kitaragera. Niho rero ikindi gihe Imana yongera kumugendera kandi ngo imwereka igiti, kuri ico giti ngo abona canditseko amazina kuri tije y'igiti, ngo abona canditseko amazina. Reka nifashishe iyi karamu mvuge ko yoba ari nk'igiti basi. Ngo abona handitseko amazina uko izina ry'ishengero, bari mu ishengero rya Pentecote, ariko abona hejuru handitseko ngo ishengero ngo rya Jehovah Witness, y'aba Yehova. Hanyuma ngo munsi yaho ngo acabona amazina yabo, naka babantu bose muri iyo famiye, ariko ababona ngo bari mu idini ryitwa Yehova, kandi mu by'ukuri nabo bari aba Pentecote. Niho rero ngo uwo muntu acashishika gucanganyikirwa cyane ati mbega ibi bintu byojo ni biki, twebwe ko turi muri Pentecote ni gute nobona ko amazina yacu yose ari mu bajehova? Ibyo byose abigumiza ngaho uko vyongeranya, Imana imwereka iki ariko ntamenye ko gisobanurwa. Niho rero uwundi munsi Imana yongera kumugendera ica imubarira ngo ejo ngo uzogende kuramutsa, imubarira nyine ahantu azogenda kuramukanya. Ariko bene data ndababwire izo nzozi zose uko zagenze mu gihe kirekire, ngo ivyo bintu ngo yabimazemwo imyaka 2. Ni ukuvuga ari izo nzozi zaje mu bihe bitandukanye, nuko gusa navyegeranije kugira ngo ndabivugire hamwe. Hanyuma rero uwo muntu w'Imana aratubwira ati byari biteye agahinda, ati kubona umuntu yari yaramenye Yesu asigara asenga, mu gusenga ntavuge Yesu, atagasenga akavuga ngo Mana ngo niki, agaheze ntavuge ngo mu izina rya Yesu, agaheze ntavuge ngo amina, kuko yari yarababuje ngo ntibaze yavuge ngo amina, ngo ni izina nge, ngo namba ngo y'ikidayimoni ica muri Egypte, namba ngo Imana kazi muri Egypte ngo yitwa Amina. Vyose yari yarabibakuyemwo. Hanyuma no kuvuga ngo mu izina rya Yesu bari barabihevye. Hanyuma rero abo bantu urumva ko bari baracumukuye cane, Satani yari yarabagiriye nabi, ariko bobo bari bazi ko bari mukuri, bari bazi yuko ari bo bahagaze mu ijambo ry'Imana neza. Kandi si ibyo gusa, noneho benshi muri abo bantu bakurikiye izo nyigisho baravanye n'abagabo babo baza gufatana n'abandi. Byabaye ibintu bitagira uko byitwa. Nuko rero muri ico gihe rero kandi bahura kuri Skype bagasengana, bandi bagahurira n'ahandi hantu bagahura, bagapartaja intahe ibiki bakaeka byinshi. Hanyuma rero umunsi umwe igihe c'Imana kigeze, Imana rero ishiramugendera, ishiramwiyereka. Ingene yamwiyeretse nuko umunsi umwe Imana yamubwiye ngo nagende kuramutsa, nkuko yuvuga ati genda kuramutsa umuntu. Aca aragenda, agiye kumuramutsa rero agarutse arabura imodoka imushikana aho itari ikwiye kumushikana, aho kumushikana muhira imushikana ahandi hantu. Aca arabura imodoka imukura aho hantu imushikana muhiri wabo. Aca oblige gufata ihoteli kuko hari mwijoro, arara aho hantu. Bukeye aca ategera indi modoka ashika muhiri yataha.
rero ngo muri iryo joro yaraye aho hantu muri iyo hoteli biboneka ko ari ikibanza Imana yari yamuteguriye kugira ngo ivugane nawe. Imana nihabwe icubahiro. Imana rero irongera ivugana nawe. Rero ndaza kubivuga muri parti ikurikira ingene Imana yamwiyeretse muri ya hoteli n'ibyo Imana yamubariye. Imana nibaho umugisha tuca tubibona mu gice kigira kabiri.